Turamutse cyane bakunzi ba Humuriza TV nkuko mubibona mwamaze kuvyumva bariko badukurikira kuri Facebook live. Turiko turagerageza tubandanya tubereka urukino rwa Musongati Football Club, urukino rugiye gutangura ngaha kuri stade Ingoma y'Igitega. N'urukino bigaragara yuko ari urukino rwa kivandimwe, urukino novuga yuko rugira kabiri, n'urukino ruje rw'amateka rugira kabiri kuva imigwi ya hano Igitega biboneka yuko yarivuye mu bihano, kuko iki kibuga murazi yuko abarorezi batari baherutse kucitaba cyangwa kuza kuraba inkino kuri iki kibuga. Isigura yuko rero urukino rugiye gutangura ruriko ruhuza no mugwi wa Musongati Football Club. Musongati Football Club ja kubiri kumwe na message Ngozi, ivyuma vya Humuriza TV ndetse no ku ndongozi zose turabona ko bamaze gushika hano, bashitse hano kugira babashikirize uru rukino ku makamera atandukanye. Turabona yuko bahari hajya muri technique, turabona yuko bahari, turaja kubabwira umwe wese aho atumbereye. Ariko rero bariko badukurikira mu mihinga itandukanye, bariko badukurikira muri mu gisagara ca Gitega, bariko badukurikira muri ahatandukanye, murashobora kubandanya mudukurikira kuri Facebook, ariko ugashika ngaha anye kuri stade nkuru ya Gitega ugakurikirana uru rukino atankomanzi. N'urukino ushobora gukurikira ikibiriraho, kandi n'urukino navuga yuko ushobora gukurikira kuri Facebook live, aho onye ni kuri Humuriza TV. Urukino rero mugiye gushikirizwa na jewe Yves Irakoze hamwe na mugenzanje Eliakim Humvimana. Byumvikana yuko tuja kuba turi kumwe turi babiri. Eliakim, reka ndakuramutse gose. Turamukije cyane Yves, reka ndetse ndamutse n'abakunzi ba Humuriza TV, aho twagarutse kandi kugira tubereke runo rukino rugiye guhuza uno mugwi wa Musongati bakira no mugwi wa message Ngozi. Ni rukino rwa kivandimwe, aho tubona abakinyi bose hariya bariko barasenga hagati mu kibuga kugira ngo mukanya urukino ruce rutangura icese. Reka rero ndamutse abakunzi ba Humuriza TV aho bari hose, baba bari ngaha mu ntara zitandukanye mu Burundi, abari mu bihugu tuhana imbibe ndetse kwisi yose, aho muri ko muradukurikira. Twagarutse kugira ngo tubereke runo rukino ibintu bimeze neza cyane. Cyane Eliakim, biraboneka yuko urukino rugiye gutangura nkuko nariko ndabivuga. Hajya mu kibuga turabona yuko umuhagarikizi Eric ari hagati, umuhagarikizi wa hano iwacu mu ntara ya Gitega, akaba agira atanguza urukino mu kanya urukino ruratangura. Hari abafana ba Musongati turabona yuko bariko barakoma amashi, ku rundi ruhande turabona yuko bagiye gutangura urukino. Eliakim, urukino ruratanguye, bisigura yuko urukino rumaze kubandanya. Rero two nababwira yuko umugwi wa Musongati uriko urakina ujanisha hariya kuri Irbe, mu gihe umugwi wa message Ngozi nawe uri kujanisha hariya Izege. Umugwi wa Musongati rero ukaba wambaye wa mwambaro wabo wa vert jaune hajya anye. Bikaba biboneka rero yuko abakinyi bagiye gutangura mu kibuga. Eliakim, ubace ko wihuse cyane kuko urukino rwamaze gutangura, tuce twibandaniriza tubabwira uko ruriko ruragenda neza cyane. Reka duhere kuno mugwi wa Musongati, aho mwizamu tubona uno Jesus Navas yambaye nimero 1, nimero 18 ni Ndikumana Chris, nimero 3 ni Mbazumutima Baba, nimero 17 ni Irakoze Saidi batazira Desayi, nimero 15 ni Ndizeye Eric captain, nimero 6 ni Hakizimana Joe, nimero 10 ni Akimana Trezor, nimero 13 ni Ndayisenga Elfaz, nimero 20 ni Haridi Serman, nimero 9 ni Serman Hamisi, mugihe nimero 14 ari Nkuru Nziza Babe. Nabo batanguye ku ruhande rwa Musongati. Tukwakwanyariya ku ruhande rwa message Ngozi turahabona mwizamu nini nahazwe Bienveni yambaye nimero 22, nimero 12 ni Amin Abdul Nomono, nimero 21 ni Nyanzira Hamza, nimero 13 ni Vyizigiro Lewis, mugihe tubona uno mukinyi Manirakiza Jean Paul, nimero 8 ni Karikera Ibrahim, nimero 6 ni Bizimana Janjak, nimero 17 ni Urasenga Cedric Kagabo Hajya, nimero 19 ni Mpisemo Neza Radislas, nimero 10 Bayizere Olivier, nimero 11 ni
Nizigiyimana Ismael. Nuko rero urukino rukaba ruriko rurabandanya neza cyane hano, abakinyi ba Musongati baduga umupira hajya Kimana Tresoro tanga umupira aramurondera Elifaze n'umupira tamba aramudugiriza uno Babe n'umupira arondera Tresoro hariya tera centre, ariko ubona yuko bakiza urugo bano bakinyi ba Message Ngozi. Tresoro ararira hariya, Tresoro ararira, ni mu gihe aba bakinyi ba Musongati bari bagerageje kuduga neza cyane barondera igitsindo. N'urukino rumaze akanya gato rutanguye hajya, rumaze akanya gato rutanguye. Urukino ruriko rurabera ngaha kuri stade Ingoma do Gitega, ndetse ruriko rurerekanwa ikibiriraho kuri Humuriza TV. Ni hariya abakinyi ba Message Ngozi bahanahana neza cyane, ari hagati mu kibuga ninde uno mukinyi duga neza cyane hariya, reka amakosa yakoretse, kosa agiye kubahanwa berekeza ku izamu rya Message Ngozi. Mona hariya Ndikumana Chris agiye kuba asubiza umupira mu kibuga n'amaboko, yamaze kuba bikora kwambaza umutima Baba n'umupira mano hano kwa kizigenza wiwe Eric aramurondera Babe hano n'umupira arahereza ninde Selemani Hamisa, ariko umupira bawumwaka, baraduga neza cyane, turabe Message Ngozi ariko igitsindo cya mbere igitsindo cya mbere ubona neza ku mupira bari batakaje bano bakinyi ba Musongati. Igitsindo cya mbere cinjiye igitsindo cya mbere turabira ubu cinjije hano, igitsindo cya mbere hari ubona yuko kazi gakomeye neza cyane gakozwe n'abo bakinyi ba Message Ngozi, birongera igitsindo cyabo cya mbere hano. Tsinda cya mbere ubona yuko kivuye ku busamazi bw'abo bakinyi, cinjijwe na Ismael Nizigiyimana, bona mu mugongo nimero ziwe ko zitaboneka neza hajya zaraharaguritse, ariko ni Nizigiyimana Ismael yinjiza igitsindo cyabo cya mbere hariya Musongati. Ndikumana Chris n'umupira yamaze kubasubiza kwa Jo hagati mu kibuga, barabukumwe n'abavyitwaramwe neza Musongati. Kapitene Ndizeye Eric n'umupira manura neza cyane hariya kwa Jo, ariko umupira bawifatira Message Ngozi. Reka turabe hariya ninde Selemani Hamisa asubiza umupira kwa Jesus Navas, yamaze kubafata umupira hariya, duza hariya kwa Ndikumana Chris n'umupira hariya, turabe yamaze kubahereza Jo n'umupira ajya kwa Tresor Eric kwa Jo n'umupira, turabe mu gihe igitsindo cyamaze kuba cinzira kimwe ku ruhande rwa Message Ngozi. Musongati ari ubusa kugeza ubu Ewe cyane Yakimu, nuko igitsindo cyamaze kwinjira mu kanya gato cyane ku ruhande rwa Musongati, murumva yuko bamaze kwinjizwa igitsindo cyabo cya mbere hariya. Reka turabe tubamenyesha yuko hajya ninde Olivier Bayizere, Olivier kubita centre, umupira ku mutwe kwa Jo asubiza kwa Baba ariko arazana ngaha kwa Tresor, ku mupira yamaze kuwutakaza hajya hagati mu kibuga ku ruhande rwa Message Ngozi n'ibijimani Janjake hariya hirya ninde kubita gasantre. Ubona neza yuko abakinyi ba Message Ngozi bariko barabonana cyane. Karikera Ibrahim hajya hagati mu kibuga, Ibrahim kwa Kagabo kubita centre, Ladislas go ape ati yaraririye Ladislas miswemo neza, Ladislas yarabasobetse igitsindo hajya byari kuba ibindi. Reka turabe hajya umupira, ubona neza yuko Desayi cyangwa Saidi ari kunarika asubiza umupira hanze utariyo. Kagabo reka turabe umupira barazana ngaha anye Olivier Bayizere, ariko umupira Selemani Amisatra, Selemani ati yakorewe ikosa, hajya ubona neza yuko umukinyi Babe Nkurunziza yagarutse. Reka turabe ingene Tresor arakubita hariya ku mitwe, ariko umupira defense byitwaramwe neza. Olivier Bayize ashira hajya ku mutima, reka turabe Janjak umupira cyane hariya, Karikera yarungitse imbere ninde Selemani Atra, Babe Nkurunziza hariya kwa Eric hariya kwa Baba arashira kwa Jo
Jo araduza kwa ndarika ararondera Chris ariko umupira watakaye ruki hariya kwa nini nazwe Bienveni kwa Bienveni haja Bienveni mbega ashira kwande ega turabe ashira kwande dushimira abantu tubona bariko baradukurikira baba bari ngaha anye kuri iyi stade nkuru y'Igitega baba n'abarahandi mwese haja reka turabe upira rero tunubu uja kwa Baba yashize ku munyegori wiwe Navas ajanye kwa Eric kwa Baba nako Babe nkuru nziza umupira usohoka hanze yagusubiza mu kibuga na Babe nkuru nziza ashira kwa Trezor Akimana Babe aja asubira kwa Eric Ndize Eric no mukinyi w'inyuma wa Musongati Football Club ariya kwa Baba ariko arondera Halid Suleiman ari ku mupira yashoboye kumushikira na gatoyi hajya umupira ubona neza ko bazana kuno mukinyi Byizigiro Lewis ari ku mupira yo gusubiza mu kibuga n'abakinyi ba Message Ngozi hajya ubona ko umupira uri kwa Lewis ajya ni kwa Lewis bigatura bajya bashira ku mutwe kwande kwa Baba ariko ararondera Seleman Amisa aho kwa Trezor Akimana Seleman ariko ararondera umukinyi Halid Suleiman Halid ari ku mupira yamaze kucakira Halid yahagaze mupira arakubita centre ariko umupira wapi ajya kwa Seleman Trezor Akimana Seleman kubita mupira hariya muri corner pera hariya muri corner rero turabona yuko igiye guterwa n'uno mukinyi Halid Suleiman ntashimye kuyitera ashitse kwa Chris arakubita centre ariko idashika Trezor Akimana ku mutwe ashira kwande kwa Jo ndetse agakorerwa n'ikosa boneka yuko ari kufra y'umugwa wa Musongati Football Club hajya rero tukaba tubashimira mwe muri ko muradukurikira dushimira navuga yuko Iconet Leo ku bufasha bwabo dushimira ndetse Spidernet navuga kuri connection yabo imeze neza cyane tubashimire cyane ushimire namwe muri ko muratubwira ati turabakurikirana cyane Sali Pave yes tukaba tubashimiye gose abari ngaha kuri stade hariya ni kufra ariko yande kubita Jo ariko umupira ni kwa Jo asubiza kwa Seleman Atra ikararondera Chris nako ninde ni Halid Suleiman umupira biboneka neza kwa utakaje gati 5 m shira ku metero 5 na santimetero 50 yes ati rero hajya ni Bienveni agiye gusubiza umupira mu kibuga Iconet rero batuzanira ibintu byiza cyane kula kuku no kuvuga baraguha inkoko ya Noheli nico kintu gikomeye cyane kula kuku hariya Bienveni ararungitse umupira imbere cyane ku mitwe kwa Baba ariko umupira wamaze kugaruka ngaha anye kuri abakinyi ba Message Ngozi neza kwa Bienveni Lewis usuje kwa Bienveni ariko ubona neza ko bawuturungikiye kabisa hajya ni Baba nyarukije cyane kwa Seleman Seleman ashira ku mutwe ariko agwanira umupira na Kagabo hajya ninde reka turaba abakinyi bande ni Bizimana Jo hariya anye kwa Chris Ndikumana Chris ariko ararondera ati nibiki Baba zana kwa Eric Ndizeye Eric araduza kwa Babe nkuru nziza ngahanye kwa Seleman anyarukije cyane hari yanye kwa Baba nawe ashira kwa Chris Ndikumana Chris araduza kwa Desai irakoze side umupira rero iyo Lewis atahabera amagabo byari guhava biba ibindi Byizigiro Lewis byari kuca ibindi hajya n'Ibizimana Jo akabashira kwande mupira communication abaye nziza hariya ninde ni Radistras
Ladislas go igitsindo cya kabiri cy'uno mugwi wa Message Ngozi igitsindo cya kabiri Ladislas misemo neza igitsindo cya kabiri igitsindo cya kabiri mu minota idashika kuri 12 igitsindo cya kabiri cy'umugwi wa Message Ngozi. Yes Eliakim, nuko n'igitsindo kigira kabiri kuri ruhande rwa Message Ngozi, aho tubona bariko barakwakwanya uno mugwi wa Musongati. Igitsindo cinjizwe na Manirakiza Jean Paul yambaye nimero 18 mu mugongo, hajya niwe yinjije iki gitsindo. Urukino rubereye ijisho hano kuri stade Ingoma, ndetse muri ko murakurikira ikibiriraho kuri Humuriza TV, ari nako ekonetero hari ababazanira ngo kura kuku mu ntumbero yo kwitegurira imikuru y'ubunane na Noheli. Babazanira ikintu ca kura kuku, bagusaba ivyo ukora gashiramwe amayinite hariya kwa Bienveni n'umupira aragukata, manura umupira hajya kwande, subiza kuno mukinyi ni Bizimana Janjake hariya turabe mbaza umutima baba n'umupira aramuhereza Jo hariya atera umupira ariko bawuzibira Message Ngozi, bawifatira baraduga hariya hagati mu kibuga. Reka turabe bahereza Jean Paul, reka turabe ariko ninde mbaza umutima baba atakaza umupira Jean Paul, reka turabe hariya ibyatera Santraria ariko ubona neza yuko Bayizere Olivier agomba shema igitsindo kigira gatatu, ariko amahirwe atabaye menshi hano bawifatira ninde Elifaze, subiza hariya kwa kapitene Eric n'umupira kwa baba hereza Jo, bakina baduga bukebuke hariya baramurondera Ndikumana Chris n'umupira arondera ndende, irakoze Said, umupira umaze kubushika kwa Jo n'umupira hajya aramurondera Selemani Hamisi hariya mbaza umutima baba n'agapira mu gihe Musongati bariko bararaba ukungene baronka igitsindo hano. Eric kapitene tera umupira muremure cyane arondera ba Desai, ariko umupira udashika ninde hariya ni Jo, tera centre ariko baraseka n'umutwe Kimana Trezor, riko bamaze kuba mwaka umupira. Message Ngozi baridugira aramanura kuno mukinyi ninde Lewis, hano Olivier Bayizere, kuno mukinyi ni Jean-Jacques hariya hagati mu kibuga bifitira umupira umupira ubona yuko Message Ngozi na neza cyane bigisha urukino Musongati hano. Reka turabe hano ni Olivier batera umupira bamurondera no Hamza n'umupira turabe tera centre hariya, ariko mbaza umutima baba akora akazi gakomeye cyane hariya. Umupira wamaze kuba kwa na Musongati baciye kuri Haridi Selemani, duga neza cyane serera umupira basubiza kwa Trezor Akimana araduga rondera Desai, irakoze Said hariya turabe agukata neza cyane Trezor bamwaka umupira hajya yiseka umukinyi hariya, ndetse bawifatira Message barungika umupira hariya ku ruhande, ariko uja hanze no gusubizwa mu kibuga n'amaboko n'abakinyi ba Musongati. Mbaza umutima baba n'umupira hariya Ndikumana Chris n'umupira hariya, umupira ugeze kwa Ndize Eric Selemani Hamisi n'umupira hano hagati mu kibuga barondera Jo hariya Eric Ndizeye bakina nande araduga hitamo kuduga rondera bariya bakinyi ninde hariya Ndikumana Chris ku ruhande hariya tera centre hano, ariko uno mukinyi Janja akakubwira ati ngani gwitaha kabisa, tanga umupira barondera irakoze Said, ariko umupira mu maboko kwa Bienveni nini nahazwe. Urukino ruryoheye ijisho hano, urukino ruryoshe kabisa. Bienveni n'umupira hariya manura gatoyi hano rondera uno mukinyi Lewis akina ku uno mukinyi nimero 17 ni Cedric Kagabo, bamaze kuba manura umupira kwa Hamza asubiza umupira hariya ninde basubiza umupira hano kwa Jean-Jacques, batera umupira muremure cyane barondera Bayizera Olivier, ariko Eric kapitene avuga ati wimenyereye mudutsinda igitsindo cya mbere
tinakindi usubira hariya ninde Babe umupira hariya kwa Ndize kwa Eric tera umupira muremure cyane hano ariko ubona yuko Message Ngozi baca bawifatira neza cyane hano baciye kuno mukinyi ninde umupira uza wamaze kuba ushikira uno mukinyi Lewis azungurukana umupira hano kwa Hamza n'umupira hereza Bayizere Olivier subiza umupira inyuma kuno mukinyi ninde hariya uno mukinyi nimero 6 Jean Jacques subiza kwa Bienveni Musongati batariko baritora ngaha uravye ukungene Message Ngozi iriko iravyitwaramwe neza bavuga bati buca tuja gukina CAF Champions League dutegezwa gukora ibishoboka vyose tuzotwara umugumeze neza reka turabe hariya baduga neza cyane Message Ngozi n'umupira hagati mu kibuga hano barondera Lewis n'umupira aratera umupira narondera Hamza arondera Bayininde hariya uno mukinya yajeje kwinjiza igitsindo kigira kabiri Jean Paul hariya ariko bawifatira Musongati bifatira umupira hano kwa Eric kapitene n'umupira kapitene Eric yamaze kubatanga kwa Jo umupira bawutwaye hariya kwa Ndikumana Chris hariya yatangaga pase kadashitse bifatira umupira hariya ninde rungika kwa Bayizere Olivier reka turabe igitsindo kigira kangaha ariko baba magabo ivu no mugwe wa Musongati bariko barawusumiranya kugeza ubu twari twabivuze Eliakimu ahanye bariko babura nta entraînement afite ibyo umuntu yobibona hanyuma ikindi naco niyaza yuko hari amaherema babuzemo kandi yahora agira icyo abafashije cyane hanyuma ikindi naco twovuga yuko ntibirarangira tubarindire turabe baracari mu minota mikeyi ndetse mu minota ya mbere nuko turiko bashikiriza uru rukino ikibiriraho kuri Humuriza TV urukino kuraca ikibiriraho kuri Humuriza TV katurabe bahana rino kosa Message Ngozi bidugira baciye kwa Ibrahim yamaze kubatanga umupira hariya kwa Jean Paul ya urungitse hariya turabe hariya tera centre ariko Selemani Hamisi avuga ati nahishikiye rondero no mukinyi Elifaz n'umupira hariya Selemani Hamisi araduga neza cyane aragukata uno mukinyi ni mubi hariya ninde Hardi Selemani Hardi rondera uno mukinyi Elifaz subiza inyuma kwa Jo barondera Babe n'umupira Babe tera centre ariko nawaye pira baca bakiza urugo Message Ngozi Eric aseka n'umutwe ariko Message Ngozi bawifatira rondera Jean Paul hano reka turabe Jean Paul hano ariko Baba avuga ati jewe ndi egera cha ministre wo kwivuna basi ngaha muri defense ya Musongati nahuja seka n'umutwe hano Lewis umupira ubona kwa Trezor Akimana ariko bifatira umupira bana bakinyi ba Message Ngozi ni Ismael n'umupira hariya subiza inyuma bahanahana tiktaka Ibrahim n'umupira tera barondera uno mukinyi ni Hamza kubita ku gatuza neza cyane umupira usubira hariya kwa Jean Jacques urukino ryoheye ijisho ngaha kuri stade Ingoma Eliakimu niko turiko turabibona n'urukino rumeze neza cyane rero hajya ni Bizimana Jo ashira kwa Eric mugenzi we hajya ni capitaine Eric arajana hariya hijya kwa Chris Ndikumana Chris ariko araduza arondera Kimana Trezor ariko bidakunda hariya ni Haridi Selemani Haridi kubita frappe ariko boneka neza yuko Trezor yarakuse frappe nziza cyane muga frappe atacavuye ivamo kubera Bienveni yari yamaze kucakira haya ni Trezor kwa Bizimana Jo hariya kwa Selemani Hamis Haridi Selemani Frogo wapi korne kabisa twovuga yuko Bienveni amaze gukura imipira ibiri imipira itoroshe na gatoyi hajya reka turabe kubita n'ubu nyene birase ya Haridi Selemani ariko aramukubita amafrapa atoroshe na gatoyi hajya ni kwa Chris shira kuri centre wapi kabisa wapi birase birabanikiye hajya ni Hamza upira kwa Hamza arasubiza hagati kwa mugenzi we ariwe Jean Jacques shira hajya kwa Abdul Nomono
nomono aratanga ipasi hajya ariko baba yamaze kumwankira Selemani Amis kwa Akimana Trezor Elifaz kwa Trezor kwa Desailly Rale Durabe wapi wapi kabisa pa Elifaz aboneka neza yuko igitsindo twari twamaze guharura kubise Bienvenu aba yakuye umupira hajya ni Navasi n'umunyezamu wa Musongati akubita hariya kwa Christian Ndikumana Chris ndahanye kwa Selemani kwa Baba kwa Eric dushimira Spidernet kuri connection yabo nziza cyane connection dushoboje gubashikiriza urukino nkuru byumvikana ko abantu beza hajya Chris Ndikumana hariya kwa Selemani kwa Desailly kwa Halid Selemani Trezor go ati congratulations canke felicitation kuri Musongati bariko batembereza umupira mwiza bisigura yuko bamwe bogumuku bashobora kugombora kuko biraboneka ko bariko bagira udukombinezo twiza hajya ni nazo Bienvenu arararura umupira imbere Selemani ashira ku mutwe reka turabe ni kwa Elifaze yamaze gucakira umupira Elifaze kwa Bizimana Jonga kwa Elifaze kwa Trezor yabuze yaja niyava Trezor gwapi kabisa Musongati barivyukiranije Musongati barivyukiranije tubutse yuko ari bitsindo bibiri bya message Ngozi kuza bwa Musongati hajya umupira neza ubona ko ari kwa Janjake kwa Abdul Nomono agarukana kwa Byizigiro Lewis kwa Ninazo Bienvenu kwa Hamza ariko ararondera no mukinyi Bayize arasubiza inyuma kwa Byizigiro nako kwa Lewis ari Abdul Nomono hariya kwa Kagabo ati baramukoreye ikosa uno mukinyi wa message Ngozi baramukoreye ikosa kabisa ajya reka turabeba baba Kagabo boneka ko yagira basobekemo igitsindo hariya ninde Nomono kubita centre kwa Ibrahim ariko umupira hanze 5 m hajya ni Navas ni Jesus Navas umunyezamu wa Musongati yamaze gusohora umupira hajya kwa Bizimana Jo kwa Selemani Amis ari Atra kwa Desailly yakoze Saidi kwa Trezor kwa Desailly ngaho kwa Elifaze kubita centre ati shira muri corner agani Trezor agiye gukubita centre nako corner arashira ku mitwe rega turabe aganinde ari ku mupira boneka neza yakwari kwa Chris arasubizayo atishire ku mitwe ari ku mupira boneka neza yuko ameze gushika kwa Janjake amanura kwa Kagabo umupira udashika hajya kwa Selemani Atra kwa Haridi Selemani Haridi ariko umupira boneka neza yuko bamwankiye kabisa ati umupira ndawubonera hariya anye 5 m hajya Bienvenu biboneka neza yuko Bienvenu agiye gusohora umupira nega yuko umunota ari wa 20
n'indwi ibitsindo bibiri vya Message Ngozi ku busa bwa Musongati Football Club. Tsindo byingiye bugica hajya turabe ni kwa Janjake umupira yamaze kuwutanga hariya ni kwande ariko bamaze kuwutakaza abakinyi ba Message bariko barawirukako. Selemani Atra ariko ararondera Trezor ariko yiruka ikibuga cyose. Trezor atsitara ku mupira. Trezor wapi ku ruhande. Trezor avar. Trezor twavuga yuko yabaye avare. Trezor atatanze umupira. Handi yo byari guhava bica biba ibindi. Byari guhava biba ibindi kabisa. Byari guhava biba ibindi. Hariya reka turabe. Neza kubita hariya ni Bienveni. Ashira kwa baba yamaze kucakira. Elifaz ashira kugikiriza. Elifaz kwa ande. Mupira boneka neza yuko utakaye hanze. Soza mu kibuga n'abakinyi ba Musongati. Neza cyane. Hajya ni kwa Eric Ndizeye. Eric ashira kwa Selemani Atra. Selemani Amis. Selemani hariya kwa Chris Ndikumana. Chris arakubita satra ari ku mupira. Batamwemerera abakinyi ba Message Ngozi. Hariya ninde? Mupira usohotse hanze uko biri kose. Pera niyo wasohotse. Baba yavuye awukurikira kwa Chris Ndikumana. Chris hajya kwa Selemani ariko ararondera Elifaze kugakiriza. Elifaze kugakiriza. Reka turabe hajya niyo rivye bayizere kwa Kagabo frappe hejuru. Atwovuga rero yuko hari yavuye ku ikosa canke kugusekana kwa Baba nako Babe na Elifaz. Igitsindo Kagabo yagira sobekemo byaca bibindi. Hajya rero reka turabe neza cyane Eric Ndizeye. Eric kwande hajya ni Aridi Selemani. Hajya kwa Selemani Amis ariko ararondera nde Babe reka turabe umupira umugaruka ko Babe ariko araduga turabe amasantre yiwe yakera ariko umupira boneka neza n'uko akiwufise ararondera kuna kubita agasantre neza ajyanye kwa Elifaze. Reka turabe Trezor ahindukira neza cyane kwa Selemani Amisi kwa Chris aragaragaza guduza ariko umupira hanze 5m50 umunota wa 30. Ibitsindo bibiri vya Message Ngozi ku busa bwa Musongati Football Club. Turakoze cyane Yves n'urukino rukuraca kuri Humuriza TV ikiburiraho ndetse no kwisamiriza Humuriza FM 99 n'ibice bitandatu muratwumva neza cyane aho mwamwibereye ngaha mu gisagara ca Gitega ndetse no mu mayani makomine agize ino ntara no mu zindi ntara zitandukanye hose muri ko muratwumva waba uri kuri FM 99 n'ibice bitandatu waba uri kuri Humuriza TV hose muradukwirikira neza cyane kosa ribaye hajya hagati mu kibuga kufra igiye kuba itegwa yerekezwa kwizamu rya Bienveni. Hariya turabe ukungene biza kuba bigenda no mukinyi Irakoze Said bamushira hasi hajya bamaze kubana no kosa Kimana Trezor hariya n'umupira. Reka turabe Trezor ariko amagarika neza cyane Bayizere Olivier tera umupira neza cyane arondera Jean Paul n'umupira hano aragukata Jean Paul tera centre hariya arondera nde. Reka turabe birakomeye cyane. Reka turabe injira muri Mukorumboni gitsinda ariko Nabas Jesus akora akazi gakomeye cyane hano Chamisire barekuye hariya mwizamu ryiwe kora ku mupira uja muri corner. Ubona yuko ibintu byari bikomeye cyane hariya ku rugo rwa Musongati. Twari kuba tuyaga yandi hariya corner igiye kuba icongwa neza cyane yerekezwa ku izamu rya Musongati hariya no musore Ismail igiye kuba conga ino corner. Reka turabaratera umupira muremure cyane hariya sekana umutwe ariko ubona yuko hariya baracafise umupira Message Ngozi hariya tera umupira centre Jesus Navas fata umupira neza cyane Jamira Katse hariya umupira kwa Selemani Amis n'umupira ajya hagati mu kibuga
duga neza cyane arondera rifaza ariko umupira utamushikiriye hano kwa babe n'umupira hano wanafise umupira hano babe zunguruka neza cyane hereza Jo n'umupira genda bukebuke Trezor akimana asubiza kwa Jo n'umupira hariya bamwaka message Ngozi baca bigira duga neza cyane hano uno mukinyi ni Ibrahim bahanahana neza cyane Jean-Jacques n'umupira hano kuno mukinyi Hamza asubiza kwa Jean-Jacques nawe amaze kwatanga umupira hariya turabe kuno mukinyi ni Ibrahim hereza neza cyane kino umupira umeze neza cyane Ibrahim reka turabe ariko Job akora ku mupira bawigumiza hano birakomeye cyane ati mukore ikosa uno mukinyi Ibrahim umukinyi aragerageza gukora ibintu bikomeye cyane hano ndetse mbaza umutima baba akaba rose ikarata isa n'umuhondo kwa mbaza umutima baba mu gihe hari karashwana hariya muhagarikizi vuga ati kata namaze kuba ndayikura mu mufuko nisubirayo ndetse ukabandanya ndaguhiye umutuku usohoka uve mu rukino hariya Ibrahim hariya ninde Trezor akimana n'umupira hano message Ngozi Bayizere Olivier duza umupira hariya hirya kuno mukinyi nimero 15 mu mugongo hariya duga neza cyane ariko umupira no gushira ku metero zitana santimetero 50 ndikumana Kristo n'umupira hariya Selemani Amis tera umupira muremure cyane arondera Desayi ariko umupira atashoboye kuwufata Trezor hariya umupira kwande reka turabe bamushira hasi no Hard Serman ndetse ni kufra igiye kuba itegwa yerekezwa ku izamu rya Bienveni ni mu gihe Trezor wowe yaguma kino umupira atari yumviza kumagarikizi yavugije ndikumana Kristo tera central ariko pira muremure cyane ibashoye kuba bawushikira hano wibutse yuko muriko mukurikirana imbonesha kure yanyu Humuriza TV kuri FM naho nyene riko racaho ikibiriraho 99 n'ibice bitandatu hose tuba tuyibereye mupira bamaze kwawutera Bienveni seka n'umutwe Eric bawifatira neza cyane hano message Ngozi kuno mukinyire Lewis ariya kwa Bienveni n'umupira anabwira ati duga ndekura umupira muremure cyane imbere Bienveni n'umupira mu gihe Trezor n'abagenda mwegereza yamaze kwawufata n'amaboko hano tera umupira muremure cyane hariya imbere pira ndetse ushitse kwa Jesus Navas mbaza umutima baba hano Eric Ndizeye kapitene hano n'umupira zunguruka neza cyane hariya ninde hariya umupira neza cyane Selemani Amisi manura umupira hano kwa kapitene wiwe Eric kanakimana Trezor aragukata ereza umupira Desayi Trezor hajya bamushyira hasi reka turabe igitsindo igitsindo cya mbere ku ruhande rwa Musongati igitsindo cinjizwa na Irakoze Sayid bazi ku izina rya Desayi hano umupira neza cyane hano na Trezor akimana duka neza cyane hariya mu gihe uno mukinyi nini nazwe Bienveni adatahuri bejeje kuba kubita agapira hariya igitsindo kimwe cya Musongati kuri bibiri vya message Ngozi ubona yuko abakunzi buno mugwa message wa Musongati bose bakoma amashi bavuga bati mwabasore muratwemeje ku gitsindo cizamo hejeje kwa murosa uno mugwi wacu reka turabe hariya Musongati bavuga ati byose birashoboka gitsindo kimwe kuri bibiri hano ndetse amakosa kosa hariya yabaye Elifaze seka n'umutwe rondera kapitene wiwe hariya Eric n'umupira hano reka turababwira abakinyi bagenzi bati ni muduge Jo hariya kwa Selemani Amisi tera umupira muremure cyane arondera Ndikumana Chris ahereza Desayi ariko umupira muremure hano Bienveni habera amagabo ni mu gihe uno mugwa message wa Musongati turi kurasatira message Ngozi muri kano kanya uwavuga yuko binjiye mu rukino niyo babesha
reka turabe hano bayizere Olivier n'umupira duza neza cyane hano kuno mukinjanjak hano banana neza cyane kwa Hamza Janjak n'umupira hari hagati mu kibuga umupira hajya Janjak bwira bagenzi bati ko ntababona muri hehe duza neza cyane Janjak umupira umugarukako hariya ninde duza neza cyane hariya kuno mukinyi wa message Ngozi n'umupira hariya Selemani Hamis Akimana Trezor umupira wabaye muremure ariko babe mupira ntiyanyarutse giye gusubizwa mu kibuga n'aba bakinyi ba message Ngozi baciye kuno mukinyi Hamza yamaze kuba bikora rondera nde hariya umupira mwiza cyane hariya kwande mbaza umutima baba n'umupira rondera Chris hariya ku ruhande rw'ubafariya Hardi Selemani subiza kwa Chris n'umupira mbaza umutima baba manura hano kuno mukinyi ninde Eric kapitene n'umupira hano arondera Trezor n'umupira aragukata Trezor ni mubi hano Trezor bamwaka umupira bidugira ndetse kapitene ko arikosa hariya muhagarikiza avuga ati nakubonye nk'ejo hano reka batere niya mipira y'imiterekano benshi bazi ngo ku makufra tuvuze kufra baca bacumba neza cyane ariko mu kirundi n'umupira w'umuterekano hano berekeza kwizamu cunzwe na Jesus Navas reka turabikivamwo umupira ugiye kuba utegwa nande hano bayizere Olivier yamaze kuba bikora hariya umupira bahanahana hano bayizere Olivier tera centre hariya birakomeye reka turaba ariko umupira wabaye muremure wigira hanze Jesus Navas umupira ashira ku metero 5 na santimetero 50 hariya Ndikumana Chris hariya mugihe abafana ba Musongati hano bahumye bariko baririmba ko bisanzwe ntibahindura hariya niko karanga mutima kabo kuririmbira umugwi hariya mu gihe Desayi sekana n'umukinyi hariya bavumbagara mu kibuga ndetse bamaze kuba bahamagara abavuzi hariya ku mpande zose ngo murabe bano bakinyi ico babaye kino rubaye rurahagarara gatoyi ni mugembo n'abakinyi bagera kuri babiri ba message Ngozi bagiye kwishusha hariya abakinyi bagera kuri 4 ba Musongati bariko barishusha Kandoro Hamisi ndamubona hariya yishusha arabukunge naza gusubira mu kibuga mwizamu hariya bahindura ibintu bandi bakinyi bagera kuri 3 hajya Musore Press ndamubona hariya nawe ariko arishusha nuko urukino muri kano kanya rukaba ruhagaze abamenyereza bahamagara abakinyi babo muze tubatekerere impanuro turabukungene tubyitwaramwe neza kugira ngo dusubize kino gitsindo ndetse turondere n'icintsinzi ive urukino ubona yuko Musongati naho babuza abakinyi batari bake bahora batangura mu kibuga bariko babyitwaramwe neza kugeza urukino musanze kubijanye n'umugwa wa Musongati Football Club na message Ngozi akenshi bariko barakina nuko vyama bimera inkino zabo hari gihe usanga umuntu atabona neza yuko ko bijya kugenda tuyarajya gutsinda cyangwa arajya gutsindwa niko bisanzwe bimeze ariko ikintu cya mbere twababwira ni zimwe mu nkino z'imigwi ya Primus League ziba ziryoshe cyane hajya twibandaniriza ndi kwa Desayi avuga ati reka subize umupira mu kibuga nyarukije hariya kwa Chris ariko araduza hariya kwa Baba ariko arazana ngaha kwa Eric kwa Babe nkuru nziza Eric ariko araduza hariya kwa Selemani Hamisi kwa Chris Ndikumana Chris aragubita umupira ari imbere kwa Desayi ariko boneka neza yuko ati kosa ryamaze kuba ati Desayi wakoze ikosa ahandi ho byari kuca bibindi umukinyi Desayi yaramuyoye tugende ko nironderera ibitsindo hariya ninde Bienvenue agiye gushira umupira mu kibuga tuyutsa yuko Spide Net iduha connection nziza cyane ariyo irikirana tuma tubashikiriza uru rukino mubona rukino rumeze neza cyane tunabibutsa ndetse yuko nganye hajya ni Desayi kwa Trezor ari ku mupira muri corner
muri corne banyarutsa cyane hajya ninde Trezor kubira frappe ku ruhande ati Trezor rabutange ati turatanga bona neza ko batariko baravyumva kumwe n'aba bakinyi nkaba John bariko baravyumva kumwe hajya reka turabe ni kwa Bienveni yagiye gutera umupira mu kibuga tubutse rero abadukurikira kuri Humuriza TV muriko muraturaba urukino uko riko ruragenda ndetse n'abashobora kuba bariko baradukurikira hajya ninde reka turabe ku ruhande uno mukinyi ibitsindo novuga yuko byaramutse bimugendera cyane Nahimana Jampo na Komandira Kiza iboneka neza yuko ibitsinda ariko arabirondera ku bwishi hariya ni Eric arasubira inyuma kwa Babe yes hariya kwa Seleman azana umupira hariya muri defense kwa Baba nako kwa Aridi kwa Baba iboneka neza ko amaforma atari kirenga kuko murazi yuko atakina muri Primus League n'abandanya kuza gufasha muri Musongati hariya ni kwa Eric agerageza kuduza umutwe hariya ni kwande Trezor agira karob keza cyane hajya ninde reka turabe Seleman ati harabaye amakosa hajya rero ubona yuko umuhagarikiza ariko aragerageza kubwira aba bakinyi iti raba mutekane kabisa raba mutekane mubandanye mumererwa neza raba mukine umupira mutekanye ati nivyo byiza raba mukine umupira mutekanye nivyo byiza yes hajya turabandanya umupira hajya anda kuri kwa Babe adugije kwa Eric tireka subiza kwa Jesus Navas hajya ni kwa Chris Ndikumana Chris arazana umupira hariya ni kwande Baba mbaza umutima azana ngahanye kwa Eric araduza hariya arondera Desayi ariko umupira wamaze gutakara hajya batiko baratwereka ati mu minota 2 urukino rwajya kuba rurangiye igice cya mbere kirajya kuba kirangiye kuko batweretse yuko bongeye iminota 2 gusa 2 minutes hajya ni kwande Eric rero twavuga yuko turiko turabona hajya ku ntebe y'umenyereza hajyanye mumenyereza Nicola kabari wari karafasha abakinyi ba Musongati ari kumwe na Boston ajya ku ruhande rwa Message Ngozi nayo turabona yuko hari Jimmy ndetse nuno mufasha wiwe ariwe Mbarara canke Olivier Nibizi yes hajya turabona yuko urukino mu minota mike cyane nukuvuga umunota nk'umwe ruja kuba rurangiye ariko badukurikira ku masanamu meza cyane kuri Humuriza TV abariko bakurikira amajwi ameze neza kuri radio Humuriza FM 99.6 mwese tubabwira ko muri abantu bacu kandi tubakunda ku bufasha bwa Speed Net kuri connection yabo nziza za Modern Dial tuba turi kumwe hajya ni muri Natura Rise and Shine Burundi tuba turi kumwe ndetse n'abantu benshi nk'aba partenaire kwa Elifaze arikarondera Desayi kwa Trezor agakombinezo kaciye kanka kabisa bano bakinyi boneka neza yuko bari bagerageje kubyitwaramwo Trezor ari arikarondera Desayi ariko umupira bamaze kutakaza kwa Kagabo reka turabe ninde hajya ni Jean Jacques kwa Bayizere Olivier Bayizere atire no mukinyi Jean Paul ati waraririye aya nibikunda reka turabe rero hajya ni kwa Kagabo urasenga Cedric Dani Kagabo
hariya umupira ati turaduza kwa Nomono hajya Abdul Nomono reka turabe ingene bigenda azana umupira ngaha anye kwa Bayizere Olivier yiruka ikibuga cyose Bayizere Olivier yiruka ikibuga cyose ati igice cya mbere kirarangiye igice cya mbere kirarangiye ibitsindo bibiri bya Message Ngozi ku gitsindo kimwe cya Musongati Football Club nukuvuga igice cya mbere kirarangiye murabona abariko bakurikirana amasanamu meza cyane murabona yuko urukino abakinyi nako bagihagaze hariya mu kibuga ariko bagiye gusohoka bavayo ni mu gihe abamenyereza ku mpande zose bamaze kuvayo ni mu gihe tubona abamenyereza bo ubwabo bamaze kuvayo yes dufise abantu benshi kabisa dufise abantu benshi bariko barakurikira urukino abantu benshi bariko barakurikira runo rukino kandi bavuga yuko ari abakunzi bacu kabisa abakunzi bacu dushobora kubandanya tuvugana ibijanye n'uru rukino bakatubwira ukuntu barubonye runo rukino be umukunzi wacu hari umukunzi wacu tubona tugomba tumubaze gatoyi ngaha ukuntu urukino ruriko ruragenda uru rukino urwakiriye gute uri kuraba ko ruriko ruragenda urukino kumenya rumeze neza Musongati kurabonye ngabo nta chance bafite kobwa yuko ari amachesi babuze umupira bariko baratembereza ubwo suko hari abakinyi benshi tubona batari yego uyu munsi hari umukinyi tutabona akina ku ruhande azibira kwa babu nicyo gituma mugabo rero ndiko ndaraba abale message bako barabarereka bafite ama contract kubera bafite abana banyaruka amahigwe uri kuyahande nukunganya urakoze cyane reka tubanze turondere n'uwundi aho n'umwe mu bo turi kumwe n'umwe mu bacu turi kumwe ngaha anye reka tubanze turabe n'abandi tugaruke ngaha anye burya Eliakim nawe uri kuraraba uyu mugwi wabuze iki nigiki wabuze ngaha uri kuraraba uyu mugwi wa Musongati yes Musongati ugiye kuraba ikintu babuze byabagoye kwinjira mu rukino hakiri kare kuko n'umugwi wa Musongati twabonye mu ntango z'urukino bariko barabakwakwanya ndetse bataritora neza mu kibuga ariko ugiye kuraba ukungene urukino rwagiye rurabandanya nivyo Musongati baje mu kibuga bakina ndetse urukino rumeze neza cyane bahanahana wa mupira wabo sanzwe tumenyereye ngaha ariko kandi n'umugwi wa Musongati wariko urakina urukino tubona neza cyane yuko hari abakinyi bamwe batari mu kibuga kandi ari abakinyi bahora batangura tubibutse neza cyane yuko hari abakinyi bamwe bajanye igihugu hariya i Dar es Salaam turavuga musore aho Shukuru ndetse n'uno mukinyi Ramadan Pascal bamaze kuba bajana n'umugwi serukiragihugu hariya i Dar es Salaam ni bamwe mu bakinyi bahora bakora bafasha uno mugwi wa Musongati ariko kandi novuga nti uno mugwi wa Musongati hacari kare kugira ngo bagire ico bakoze ivi yes nuko nivyo uri kuraraba Shafi uri umwe mu bakunzi b'umugwi wa Musongati iri kiburi kiko tubona umenga umupira bariko baratembera umupira nuko bigenda mugabo sinovuga ko ari cyo babure ahubwo amahirwe gusa ntihataraboneka ko umupira uriko urakina n'umupira uryoshye cyane umupira umeze neza gose Message Ngozi bakubita ama contre attaque menshi cyane ndetse ari naho ibitsindo biriko birava mbega ikibazo ubona Musongati yo bayagize n'igiki n'ubwira kiratembereza umupira mugabo ikibazo kiri inyuma ko hari abakinyi mbona umengo twariko turapima kugira ngo turabe bari bamaze igihe batariko barakina nicyo gituma hari uturere tumwe inyuma mugabo ivyo nacyo bivuze ko ari match ya mikani nibaza yuko baza gukosora mu gice kigira kabiri Musonga turayiha amahirwe ibitsindo bingahe je ndiko ndaraba urukino ukuntu rugenda mbona umengo duhava dusinda Musonga turayiha gutsinda ko ndiko ndaraba urukino ukuntu ruko ruragenda mbona umengo turabasunze gose naho bashoboye kudutsinda ivyo bitsindo bibiri mu ntanga
mugabo uravye urukino nitwe tubifitiye mu minwe. Akoze cyane. Turi kumwe n'abandi gahanye turaja kubandanya tuganira nka Amoros baramuzi cyane. Amoros equipe ndazi ko ufana Musongati iri kiburiki nkubu. Asha ijana kwijana Musongati ndayifana cyane gusa nkuko mugenzi wanje Shafi yabivuze mona nkuko mengo hariho abakinyi bamwe nka Babe yaramaze imisi atari mu mugwi n'abandi abakinyi bacu mengo baravyibushije sinzi byari byo ngira ni rotari y'indwi zitatu cyangwa ukwezi batariko barakina vraiment je mbona nkuko mengo ntibaraba souple nkuko twari tubyiteze ngira ngo mu misi bazogira neza gusumba. Nk'uburi Boston niki nako nk'uburi Nikora nigiki wokora kugira bikunde mutsinde runo rukino? Egome yabandi Nikora icyo no kwihutira gukora ndashobora guhindura umugardien d'abord umugardien no muhindura icya kabiri naco ndabona yuko mengo Selemani na Atra bariko bakina neza gusa kimwe hari akantu batarumvikana ko sinzi akariko ngira ngo umukoca arabibona araza gukosora mukanya tuvyitege. Nawe amahigwe uraya Musongati? Oya amahigwe je Musongati ndiko ndayiha amahigwe kweri ndiko ndayiha amahigwe kandi tutegezwa gutsinda nk'ibitsindo 3-2 mani bishatse ibintu byose n'umukama. Urakoze cyane Amoros tugushimire gose nuko turabandanya mu kurindira yuko igice cya kabiri kijya gutangura ariko tugaruke kwa Shafi uri kuraraba umugwa wa Musongati nivyo kenshi wamutsindwa wagerageje gutembereza mbega twovuga yuko atari kumenyerana nike kibazo? Oya abakinyi bamenyeranye ku mupira niko bigenda. Ku mupira niko bigenda kumenyerana ho aramenyerane ko bamaze igihe kinini bari kumwe. Uno musura ashobora kuba ufise amahigo kinjiza ibisindo bikoroheye mugabo ikindi gihe ugasanga biragoye. Ku mupira nuko ku mupira wawukinye wese nk'abafana bari hanze acavuga yari kugira gutya mugabo uri ndani mu kibuga warawukinye ucubona yuko bigoye. Urakoze cyane Shafi reka tugushimire ubu nawe reka turabe Fisto n'umukunzi wa Musongati kandi turazi yuko Fisto ari umwe mu bakunzi ba Musongati ndetse Fisto urazi cyane ibijyanye n'umugwi wa Musongati mbega uri kuraraba umugwi wawe Musongati wabuziki? Umugwi wacu je mbona uhagaze neza gusa nuko badukwakwanije badutsinda umwanya muto w'isasi uraye igitsindo ca mbere n'icya kabiri vyakwirikiranye bivanye no kungene gardien yarahagaze naye handi turiko turabasumbya cyane gose. Urukino rwa Message Ngozi na Musongati rwamara urukino novuga rurimwo umuvuduko kandi urukino rugoye urabona muja kuharokoka uyu munsi? Equipe nawe je nabonye menge roroshe nubwo mengo bariko baritegurira competition idasanzwe ariko nyimba aruko je mbona bogwiza inguvu naye handi urazi ko ariko twama urukino rwa Musongati na Message Ngozi ryamara ari urukino rw'ingufu cyane gose iyo dutsindanye n'ibitsindo byinshi ni 4 ni 3 tugenda turutarutana igitsindo kimwe canke 2 naye handi urukino ni rwiza cyane. Nk'ubu twavuga yuko amakosa yabaye nk'ubu iyaba wewe uri Nikora nigiki wari gukora kugira intsinzi muyitahana? Twese nitwabanikora nubwo turabakoca twese mugani twabako 10 hari umukoca w'abagardien asanzwe ari hajya Gambisi ariko yagize rere kuba wakona atari karasinyara gardien kuko ari karasohoka cyane gose ibitsindo baca badutsinda ku ma contre attaque usanga nawe yasohotse usanga bariko badutsinda byoroshe gose bivanye na gardien ikosa aho gukosora reni kwa gardien honyene na handi. Nuko tugushimire cyane abakunzi bacu tubashimire mwe muri ko muradukurikira kuri Humuriza TV ndetse n'abari ko badukurikira ku radio tubashimire cyane ndi kumwe na mugenzanje Eliakim ndetse no mukanya Eliakim turava dusubira mu kibuga ariko Eliakim nawe uri kuraraba urukino uri kuraraba n'urukino ubwago rwari guguruye urukino ruryoshe ku mpande zose urukino uri kuraraba umugwi wa Musongati wabuziki? Umugwi wa Musongati nkuko nari kandi bivuga mu kanya gaheze icyo wabuze
byabagoye kwinjira mu rukino rugitangura. Burya Ive uzo urabe inkino imigwi iza gutsindwa nigihe babatsinze ibitsindo bya kare. Rero Musongati ico babuze ni kuja gutsindwa ibitsindo bibiri mu minota 15 ya mbere. Nayo ubundi Musongati uri kuraraba ni ya Musongati tuzi, ni ya Musongati tembereza umupira, ni ya Musongati ndetse ubona yuko igifite n'ishaka ryo gutsinda, na nuwo vuga yuko itaja kugombora kino gitsindo ugiye kuraba mu mpera z'urukino ndetse bamaze nko kugera mu minota ya 20 kuduga. Wabonye yuko Musongati yahinduye urukino ndetse iranagwifatira mu minwe, bahushije uburyo butari buke. Iyo bataja kuba bahura n'umunyezamu ameze neza, turabona neza yuko Musongati igice ca mbere cari kurangira bamaze kuba batsinda nk'ibitsindo bigera kuri 3. Wose ijambere uravy'inkino novuga z'umugwa wa Musongati uri kuraraba mw'uru rukino vy'ukuri, urabona yuko bashobora kugaruka mu rukino cyane canke ca kibazo cyuko Mediane n'ivyirabuzemwo Cukuru yaramaze imisi yevoriwa neza. Twavuga yuko nk'ubunyu no mugwi uriko urabura iki, uriko urabura kuno mugwi novuga wa Musongati kugira uje kuja kuri ya ritme yawo neza. Aya makontra attaque turiko turabona ndusure kuyabona kuko twibukenye nuko uno mugwi wa Message Ngozi nawo tubona yuko ari umugwi wariyubatse no mugwi wa Message Ngozi. Ugiye kuraba umugwi wa Musongati bariko barakina neza, urabona yuko miriye yabo ihagaze neza. Ikintu babuze kuri attaque naho nyene nta wovuga ko harimo ibintu vy'amakemwa, ariko muri defense bariko bakora amakosa atari make. Ugiye kuraba nka kijya gitsindo ca kabiri cinjiye vyari bivuye ku mupira utakaye ngaha muri defense gatoyi, maze baca baratwara umupira bihuse, umukinya kwita agenda asigarana n'umugarde guco ashiramo igitsindo kigira kabiri. Ivyo rero ikintu bakwiye gukosora. Ugiye kuraba muri defense hariko haraba amakosa atari make, hariko haraba ukutumvikana hagati y'aba bakinyi bari muri defense centrale, kapitene ndetse n'ambaza umutima Baba. Nayo ubundi ugiye kuraba umugwa Message wa Musongati hagati mu kibuga bameze neza, imbere nta wovuga yuko batameze neza kuko urabona yuko bagerageje gutera mwizamu akatari gake. Turindira igice ca kabiri ukungene kigenda, ni n'abakinyi bariko baragaruka, turindira ukungene biza kuba bimeze. Ubundi nizera yuko turaja kuraba ivyo Musongati bahindura canke Message Ngozi, nimba Musongati bashiramo igitsindo kigira kabiri canke Message Ngozi nabo babandanya bafite yanyota yo gutsinda ibitsindo vyinshi. Yego cyane Eliakimu, turabona yuko tugiye kwinjira mu kibuga, tugiye kubandanya n'urukino. Igice cya kabiri kigiye kubandanya c'urukino, aho tubona rero biba byumvikana ko baca bagerageza bagahindura ibijanye naho bariko bararabisha cyangwa bariko barajanisha. Umugwi wa Message Ngozi wari kujanisha kuri novuga hari Izege, ubugiye kujanisha kuri Irbe. Umugwi wa Musonga tugiye kujanisha Izege. Tubutsa rero yuko ni igice cya kabiri kigira gitangure, n'urukino rwa kivandimwe riko ruhuza umugwi wa Musongati na Message Ngozi, kandi urukino tubona yuko rushobora kuba ari igice cya kabiri kirimo urukino rumeze neza cyane canke ruja kuba ruryoshe cyane. Nuko rero Musongati isigitsindo kimwe ku bitsindo bibiri vya Message Ngozi. Abariko badukurikira kuri Humuriza TV tubashimire cyane, turabona ko muri benshi. Abariko badukurikira ku radio tubashimire cyane, kandi tunababwira yuko twaje tubikesha connection ya Spidernet, tubikesha Modern Dial Burundi, tubikesha Arise and Shine Burundi, tubikesha Econet Leo, tubikesha aba partenaire bacu batandukanye ndetse n'amamese muriko muradukurikira. Ubunye nibaza yuko murabona ko ari nimbonesha kure ufite amamatch mukaba mwishakira ndetse amasanamu y'akarorero, amasanamu ameze neza cyane. Nibaza yuko ari twebwe muca muza kurondera, hanyuma mukitura ubuyobozi bugaheza bukabatunganiriza. Ngaha tuba twuguruye Eliakimu gatoya imbere yuko urukino rutangura, imbere yuko twinjira mu rukino. Abantu barakwiye kumenya, ushaka isanamu nziza ubu kuyisanga kuri Humuriza TV biroroshe. Nizera yuko ivyo baramaze kuba babimenyera. Amasanamu Humuriza TV itanga n'amasanamu ameze neza, amasanamu anovuga atamakemwa tuyatora. Rero umuntu agomba go amasanamu ameze neza yegera ubuyobozi bwa Humuriza TV kugira ngo babe bavugana bibandanye ibintu bigenda neza.
urukino rwamaze kuba dutangura, reka tugaruke mu kibuga adushikiriza abakunzi bacu ukungene biriko biragenda. Urakoze cyane. Hajya turabona ko ari umupira uri kwa Baba, turabona ko ari kwa Baba. Baba ariko yamaze gusubiza kwa Eric. Hajya umupira bamaze kujanisha hariya ku ruhande ni kwa Babe nkuru nziza. Babe yajanishije hariya, reka turaba umupira hagati kwa Kagabo ariko araduga. Kagabo karorera ngaha gato, ariko umupira aboneka neza yuko Chris yamwankiye. Aya ni Chris kwa Baba. Yes, Baba. Turabona neza ko ajyanye hariya kwa Eric yashize kwa Babe nkuru nziza. Babe kwa Joe Bizimana. Joe arazana kwa Baba arakubita umupira muremure hariya kwa Elifaze kira kugikiriza. Elifaze kwa Seleman arazana hajya kwa Trezor hariya ninde. Mweka turabe uko bigiye kubandanya, ariko umupira aduza cyane. Bienvenu aduza umupira cyane ngaha kwa Abdul Nomono hariya bazanye umupira ngaha kwa Bizimana Joe kwa Baba mbaza umutima kwa Eric kwa Babe nkuru nziza. Babe nawe arasubiza kwa Eric ajya umupira badugije cyane ni kwa Baba. Baza umutima reka kwa Eric captain kwa Seleman Amis ngaha kwa Baba. Chris Ndikumana Chris asubiza kwa Navas no munyezamu wabo Jesus Navas. Ngari reka turabe ni kwande Eric ndizeye. Eric kwande Bizimana Joe kwa Eric hajya umupira biboneka neza yuko bariko bakinira muri zone yabo hariya kwa Eric kwa Baba abakinyi ba Musonga tubona neza ko bari mu zone yabo. Trezor akimana Trezor hariya kwande kwa Elifaze kubita centre, ariko biboneka neza yuko Bienvenu umupira yawucakiye ukuri kwamye. Hajya ninde ati gerageza mwagura ikibuga kwa Abdul Nomono sana kwande. Hajya umupira wamaze kugenda neza cyane, tuduza umupira hajya kwa Lewis. Yes, hajya baraduza umupira abakinyi ba Message Ngozi boneka neza yuko ari kwande no mukinyi yambaye nimero 27 boneka neza yuko ari Jean Paul Gaturabe Orge. Outside ati duza umupira habaye kurarira ku ruhande rw'abakinyi ba Message Ngozi. Hariya ninde reka turabe Ndikumana Chris ngaha kwa Baba. Baza umutima Baba kwa Eric arazana ngaha kwande kwa Babe nkuru nziza. Umupira bari bawutakaje kabisa abakinyi ba Message ba Musongati nako. Katurabe kwa Chris araduza cyane arondera irakoze Saidi Desai kwa Chris umukinyi twavuga ameze neza cyane. Chris tubona neza yuko hari umukinyi wa Message Ngozi agize ikibazo kabisa. Umukinyi wa Message Ngozi yambaye nimero 15 biboneka neza yuko aduhaye nimero zinyuranye cyane n'amazina y'abakinyi. Biboneka neza yuko yarahejeje kubabara baye n'umupira bamuteye. Chris ajya reka turaba umupira kwa Baba kwande kwa Eric ubona umupira yariko arawuburiyuri. Hajya kwande pasi idashitse kabisa neza
kwa Trezor Akimana. Desayi kwa Aridi Suleiman, umupira hariya hanze. Ati subiza hariya muri corner. Shira hariya muri corner. Shira muri corner hajya muri ziva de reparation kwande. Reka turabe Trezor Akimana. Trezor ati habaye kurarira. Hajyona yuko Bienveni ni nazo Bienveni ariko aragerageza yiruka pore yitonze kugira aha niryo kosa rungi ku mupira imbere cyane, ariko boneka neza yuko umupira ugeze kwa Chris Ndikumana. Chris arakubita umupira ari imbere. Reka turabe Desayi yakoze Saidi. Desayi ariko ararondera uwahaya mubuze kwa Jo. Reka turabe umupira bawutakaza ati orje kabisa hariya. Reka turabe hari umupira baduza kwande. Abakinyi ba Message Ngozi bagerageza kuwuta hanze. Bawuta hanze. Chris arondera uwahereza umupira yamubuze hariya imbere. Reka turabe tuzi yuko ari ibitsindo bibiri vya Message Ngozi kuri kimwe cya Musongati. Eliakim Bakoze cyane Ive n'urukino riko rabandanya ngaha Musongati barabukungene bosubiza iki gitsindo kigira kabiri, barabe yuko ibintu byogenda neza, ariko n'umupira wamaze kuba usohoka hanze no gusubizwa mu kibuga n'amaboko n'abo bakinyi ba Message Ngozi bamaze kuba bikora hariya ninde, ariko Olivier hariya yagomba akora amateka hariya mu gushiramo igitsindo kigira gatatu, ariko bamubera ibamba. Reka turabe Desayi n'umupira hariya aratambatamba hariya aherezane manura neza cyane hariya, ariko Elfaz tanga hariya birakomeye cyane, ariko Hardi Selemani wowe wari waraririye uko Musongati bari bagerageje kuba bakora ibintu bimeze neza cyane gose hariya mwizamu rya Bienveni barabukungene boshiramo igitsindo kigira kabiri. Tera umupira muremure cyane arondera abantu bakinyi ninde hano. Chris ubona yuko atungana n'umukinyi yambaye nimero 15 ninde. Chris n'umupira aragukata ndetse umupira we Chris ukuye inyuma. Aturabe hariya umupira ugiye gusubizwa mu kibuga na Message Ngozi hano baciye kuno mukinyi ninde. Uno mukinyi ni Nizigimana Ismael bagiye gusubiza umupira mu kibuga n'amaboko hano. Yamaze kuba bikora hariya Ismael n'umupira tanga neza cyane hariya kwa Selemani Hamisi. Desayi n'umupira hano. Desayi n'umupira manura neza cyane hano kwa Hardi Selemani tera umupira mu bihariya mu maguru kwa Bienveni n'umupira hano yamaze kubasubiza kwa Ismael atera hagati neza cyane hano bariko baduga neza cyane Message Ngozi hano hagati mu kibuga hariya ni kwa Olivier. Tuzi umupira hariya ku ruhande ninde hariya. Elfaz avuga ati nahuja ndetse umukoreye n'ikosa kufra igiye gutegwa yerekezwa ku izamu rya Jesus Navas hariya. Bona yuko nta kosa ryabaye hariya, koza akazi gakomeye cyane hajya Jo Akizimana. Jo tera umupira muremure cyane arondera Desayi asunika umupira hajya baca bawifatira uno mukinyi Ibrahim. Subiza umupira hariya kwa Bienveni ndahazwe umupira yamaze kuba awusohora hariya. Bienveni hano umupira ugeze kwa Janjak tera umupira muremure cyane. Reka turabe hariya Bayizere Olivier muri mukoro mbone hariya, ariko agarikiza avuga ati we wiryamitse Olivier, wiryamitse nta makosa yabaye, byuka tubandanye urukino cyangwa uburiryamira wiruhukire hariya. Manura neza cyane hariya umupira baraduga neza cyane Musongati hano kwa Eric amanura umupira kwambaza umutima Baba n'umupira duza neza cyane hano kwa Ndikumana Chris n'umupira hano aramurondera hano rondera no mukinyi Hardi Selemani, ariko umupira uba muremure wigira hanze. Ni mu gihe tubona abakinyi ba Message Ngozi bagera kuri 5 bariko barishusha hariya barabukungene baza kugombora bagenzi babo bavyitwaramwe neza cyane hano hagati mu kibuga Message Ngozi
baraduga neza cyane ronderande umupira hano kwa Ismael manura neza cyane umupira hano barondera no mukinyi nimero 15 hano ninde Joba mutwara umupira bamukata neza cyane hano avuga ati sindakwemerera hano yuko unyigira kivyo wigombeye kufra igiye kutegwa yerekezwa ku izamu rya Musongati izamu ririnzwe na Jesus Navas Mumbaze Ramprasemano ku ruhande rwa Musongati Kashindi Joseph agomba yinjire mu kibanza ca cuno mugabo Babe nkuru nziza asohotse hano mu kibuga bashiramo Kashindi Joseph mwe mu bakinyi bameze neza cyane muri Musongati nariko ndababwira nti Jesus Navas ntimumbaze karumwe muri Real Madrid ariko niko yitwa Ismail hano Chongi no kufratera umupira muremure cyane sekana umutwe ariko Navas wana yuko bagomba bashiremo igitsindo kigira kangahe ni korone igiye kubitegwa nuno mukinyi Nizigimana Ismail niwagiye kubatera ino korne berekezwa mu izamu rya Musongati hariya turindire turabe hariya tera umupira muremure cyane hariya ariko kubita umupira wigira hanze ndetse avumbagara mukinyi yiryamira hariya umuhagarikiza agenda kuraba niki kibaye soka hanze murabira abavuzi hariya bagenda kumuvura mukinyi wa Message Ngozi hariya Jean Paul hajya bahamagara abavuzi kugira ngo barabe icyabaye mukinyi ubona yuko ateye umupira shobora kuba yawuteye nabi maze agira gashoki iko nawe wamukiniye nabi hajya ivyo vyama vyashitse mu rukino rw'umupira w'amaguru Jesus Navas yamaze kubatera umupira hajya kwande kuno mukinyi Selemani Amis duga neza cyane hano n'umupira hagati mu kibuga aratera santra rondera Haridi Selemani umupira yagaturaba Selemani ariko bona neza hajya yuko yarakoze akantu kameze neza cyane ariko umuhagarikiza avuga ati mwitonde mwabakinyi mwe mu gihe bariko baragira ko kunyabiranya hariya imipira ibibiri mu kibuga ariko dukina umwe gusa Trezor Akimana agenda gutera ino corne yerekeza ku izamu rya Message Ngozi reka turabe hariya abakinyi bose baduza aratera sekana umutwe ariko Bienveni yamaze kuba wucakira rungi ku mupira muremure cyane ino kuno mukinyi ninde uno mukinyi yambaye nimero 17 ni Cedric Kagabo hano ariko hariya penalty hano y'umugwi wa Message Ngozi hano no mukinyi yambaye nimero 15 bamukiniye nabi cyane ndetse umuhagarikiza avuga ati ntavyo kwirirwa turanabaza niyo twari ko turiko turakoresha VAR canke assistance video ana nivyo twari kwirirwa turaja kuba turaba penalty ibonetse kuno munota kwa kuri ruhande rwa Message Ngozi bagiye kuba batera mu izamu rya Musongati avuga yuko lijya kosa Ive anja nawo kuri barabaza oya ntakubaza na gato kubera byaboneka yuko ukoze ku mukinyi kujya ahanye ni penalty yajyanye ni discutable yes ajya reka turabe umuhagarikizi yatanze ikimenyetso hariya Kagabo tera neza cyane ugitsindo kigira gatatu ku ruhande rwa Message Ngozi kubita umupira umeze neza penalty hariya Jesus Navas ntiyabonye ibibaye uno mugwi wa Musongati bariko barawukorera ko hano kuri stade Ingoma bawunega ibitsinda bitatu kuri kimwe kugera ubu babatsindiye iwabo mu rukino muri fazare hariya bine kuri kimwe ariko uno munsi Message Ngozi nayo ugati nakaryo keze kuko tubasubiriza mu nkoko kabisa reka turabukunge no mugwi wa Mesa wa Musongati tuja kubandanya ivyitwaramwo ariko ibintu birabakomeranye ikosa mukoreye Haridi Selemani ona yuko Musongati ibintu bikomeye muri kano kanya Hakimu nk'ukuri kurabivuga ibintu ntivyorosha na gato ku bitsinda bishika kuri bitatu by'umugwi wa
Message Ngozi kusabwa kuri kimwe nako cha Musongati. Hajya ninde? Hajya ni Kashin Joseph ariko baramuravye umupira bataye hanze. Kashin Joseph twovuga yuko ajya kugerageza gusubizamo impinduka, ajya ku ruhande biboneka neza yuko umupira uruhande yari karaca ko gwa baba avuga ati hariko haraba ikibazo. Katurabe ajya Bienveni agerageza kuduga. Bienveni agerageza kuduga. Gerageza kuduga. Byumvikana yuko ngaha turi kuri stade Ingoma ngaha Igitega. Harakabeho harakavura kari kaguye mu kanya ngira niko katumye abantu tubona batuzura ngaha mwiki kibuga kuko murazi yuko bahora baza ari benshi cyane, ariko nibaza yuko twaciye tubafasha nk'abantu bitari byakunze ko baza, ariko nibaza yuko twashoboye kubafasha, nibaza yuko twabafashije. Bariko badukurikira nk'ubunye baciye kuri Facebook live, ndazi ko muri benshi kandi tubashimire. Abariko badukurikira mu buryo navuga bw'iradiyo namwe tubashimire gose. Hajya turabona ko ari Bienveni agiye kurarura umupira ari imbere. Bienveni umupira reka turabe ngaha ni kwande umupira bariko baradugana. Hajya bimeze gute? Reka neza yuko ari abakinyi ba Abdul Nomono Message Ngozi biyizina neza ko ari byo bayizere. Olivier ngaha kwa Ibrahim kubita umupira hari yake rero iyo Kashinda tabera umugabo byari kuca ibindi. Trezor kwa Joe ari ya kwa Kashinda Joseph Kashinda ari ya kwa Seleman Joe kwa Eric Ndizeye Eric haya kwa Seleman Amis Seleman hariya kwa Eric azana kwa Baba Nkuru Nziza. Baba umupira yamaze kuzana kwa Chris Ndikumana. Umupira hanze usubiza mu kibuga n'abakinyi ba Musongati ngaha kwa Aridi Suleiman. Aridi ngahanye kwa Joe bamwaka umupira anakora nikosa na karto, ndetse ikarata y'umuhondo uvuga yuko abakinyi ba Message Ngozi basumbya speed abakinyi ba Musongati ntitwa tubeshe na gatoyi, kuko biraboneka yuko babasumbya kunyaruka, babatsindisha aya ma contre attaque, babatsindisha ndetse imipira yo kunyaruka. Ajya reka turabe ni Jean Paul Duda hari umupira kwa Cedric Kagabo kwa Bayizero Olivier. Umupira bazana kwa Nomono, reka turaba ariko umupira hajya ni kwande Trezor Akimana. Abdul Nomono yamaze kumwaka umupira, baduza hariya ku ruhande ni Seleman ya Misatra. Seleman ariko ararondera Aridi Suleiman ariko umupira bamaze kumwaka. Urasenga Cedric Dani Kagabo yamaze gutanga hajya nawe no Bayizere Olivier mupira kwa Kagabo Cedric Kagabo hariya muri Sivadere Palace, ariko Joe araduga neza cyane ati muriko murondera amakufra tehaguruka. Hariya ni Trezor Akimana. Desai kwa Elifaz abura umupira. Ariko umupira ura Trezor frappe hejuru. Kabisa aho tubona neza yuko hari umukinyi hariya wa Message Ngozi garamye mu kibuga kabisa, agabanye mu kibuga. Hajya turabona yuko hari umukinyi agaramye mu kibuga. Hariya mugihe tubona ijwi no kuvuga baba ririmbyi ya korale ya Musongati Football Club. Ndabona ko bakanye kabisa, sinzi ko arakabeho, ndabona yuko batekereje. Ani mugihe tubona ku rundi ruhande tubona yuko abakinyi buno mugwi wa Musongati hariho nka Baba nka Chris ndetse n'aba twavuga nka Joe
Eric captain turabona yuko bari ruhande y'umukinyi wa message Ngozi ni egera ikibazo mugihe ivyo bayizera avuga ati ujya mugenzanje yagize ingorane muravyirengagiza ane mugihe tubona abakinyi nka Pavel ariko baritegura kugira binjire abakinyi nka ani ku ruhande rwa message Ngozi abakinyi nka Via Rahim Via uno mukinyi waha mu ntara yacu ya Gitega nawe nyene akaba ari karitegura mukanya baja kwinjira Via na bya bishuti vyiwe biremereye mukanya barinjira kabisa kanya barinjira hajya ni kwande Eric ashira kwa baba mbaza umutima baba hariya kwa Kashim Joseph arakubita umupira muremure arondera Said ariko umupira atamushikiriye na gatoyi hajya ni Chris Dikumana Chris kwande kwa Ridi Suleiman turuta yuko tugeze ku munota wa 66 ibitsindo bitatu bya message Ngozi kuri kimwe cha Musongati hajya ni Elifaz kwa Selemani Atra kwa Trezor aronderande ari umupira ya utakaje message Ngozi arondera Olivier bayizere Olivier kubita frappe hajya rero boneka neza yuko bitariko birorohera no mugwa Musongati ati Jesus Navas turamukubita amashuti maremare niho buraniri muhitana niho buraniri gwayo kabisa hajya Musongati begereza ninde frappe de Saiti birase hari di Suleiman kwa Chris Dikumana kwa Aridi Suleiman Aridi arondera kuna kubita centre ariko umupira byamanyi yasubiza inyuma muri defense kwa baza umutima tijendigiriye ati nakosa bagukoreye ati nakosa ari areka turabe neza cyane ari kwa Olivier bayizere Olivier ari akwande turabe muri zebadere paraje go hejuru Kagabo urasenga Cedric Dani Kagabo boneka neza yuko yarabarangije hajya reka turabe uno mukinyi vyizigiro Lewis ikarata y'umuhondo arayiriye kabisa yarayiriye ariya turabandanya ngeboneka yuko hari umukinyi asohotse ababaye nkuko murabibona birabira kumbonesha kure yes katurabe ari umupira barararura cyane ku mutwe kwa Kagabo bayizere ati subiza hariye po amakarata twovuga yuko agiye araba menshi cyane n'urukino rwa kivandimwe ariko amakarata ariko araba menshi abakinyi nka Rahim Via biboneka ko agiye kwinjira abakinyi nka Tony biraboneka ko nawe nagiye kwinjira yes nuko munota biboneka yuko ari wa hafi 25 munota 25 w'igice cya kabiri bisigura yuko tuba turiko turinjira ku munota wa 70 gutyo Eliakim nuko tugeze ku munota wa 70 nkuko mugenzanje yajeje kuba abibabwira n'urukino ruhagaze mu kibuga hari abakinyi mbona yuko bariko baraharira umenyereza atavuga ati basore murabe mutigenze neza ariya umupira wo wamaze kuba uhagarara ndetse na remplacement ku ruhande rwa Musongati mu gihe tubona Elifaz agiye gusohoka mu kibuga hinjira Samir Nasri bagiye gusubira mu kibanza ca Elifaz ndetse atamaze kwinjira aduza neza cyane umupira Janjake n'umupira aduza neza cyane ariya basubiza kwa Janjake kunyura mu Ngozi bakina neza cyane hano
abakina bafite confiance kuko bati twe twamaze kwironkera itsinda bigera kuri 3 hariya nabwo badufite hano tera umupira muremure cyane baba kubita n'umutwe hano kwa Selemani Amisi Selemani Amisi umupira hano aragukata aragusubira tuganira cyane hano ubona neza cyane yuko umupira ugeze kwa Olivier Bayizere bakwapanya hano kwa Urasenga Cedric Dani Kagabo ariko bamwankira umupira neza cyane hano kwa Olivier umupira hano Chris Tambaza hano ninde uno mukinyi yambaye inimero 12 Abdul Nomono tuza neza cyane hariya turaba neza hariya ni kwa Olivier hariya n'umupira duza neza cyane hariya turabe ninde hariya Hamza umupira ubona yuko Hamza nuba ufise hariya tega neza cyane hariya aragukata neza message Ngozi barahumye hano ariko Musongati bawufata hano baduga neza cyane kwande hariya duga neza cyane umupira kwa Jo hagati mu kibuga kwa Selemani Amisi tera umupira muremure arondera Selemani Hardi Salman barondera Desa yari ku mupira bawushira hanze no gusubiza mu kibuga n'amaboko n'abakinyi ba Musongati Ndikumana Chris bagiye kubasubiza umupira hagati mu kibuga remplacement umukinyi Jean-Jacques asohoka hinjira uno mukinyi yambaye nimero 24 hano mu mugongo ni Tony agiye kuba yinjira mu kibuga subiriye uno mukinyi tunagiye kwinjira mu kibuga hano neza cyane yuko Chris asubiza umupira mu kibuga kwa Baba n'umupira ari yarondera Trezor ariko bamwankira seka n'umutwe hano ninde hano tuga neza cyane n'umukinyi ninde message Ngozi bakina neza cyane hano turabe hana neza cyane hano umupira hariya Baba avuga ati naho muja kwa Hardi Selemani gira akantu kameze neza cyane ndetse bamushira hasi no mukinyi Amin Abdul Nomono Korikosa hariya ninde hariya Kashindi Joseph n'umupira reka turabe Joseph hariya ariko uno mukinyi avuga ati ntawuja Ibrahim mupira yamaze kuba awusohora nuwo gusubizwa mu kibuga n'amaboko n'abakinyi ba Musongati yamaze kuba bikora hariya kwa Samir Nasri n'umupira hano ariko ukora ikosa giye kuba rihanwa n'abakinyi ba Message Ngozi bafite umupira hano uno mukinyi yambaye nimero 7 hagati mu kibuga baraduga neza cyane hano Message Ngozi uno mukinyi Abdul Nomono tanga umupira neza cyane hano ninde hariya Musongati bawifatira hano kwande John umupira manura hariya kwa Kashindi Joseph yiha umupira muremure uja hanze niwo gusubizwa mu kibuga n'amaboko n'aba bakinyi ba Message Ngozi baciye kwande turabe mu gihe umahagarikizi ahamagara Samir nuno mukinyi Hamza ikarabaha impanuro hariya timukabandanya ndabereka Hamza yamaze kubasubiza umupira mu kibuga hariya Lewis tera umupira muremure cyane ku mutwe kwa Eric hano bakina neza cyane ninde Olivier tanga agapasi kameze nabi cyane hariya barondera Desayi kubita ku gatuza hajya azunguruka n'umupira aramuhereza Chris n'umupira hano reka turabe tuga neza cyane rondera Desayi n'umupira hano Rwani n'umupira ndetse yamaze kuba utwara hariya reka turabe hariya Selemani Amisi n'umupira hano bawumwaka neza cyane geza hano kwande kwa Olivier asubiza umupira inyuma hano mumukorera ikosa Nomono bamukorera ikosa hano ninde Nomono agiye kuba hano no mupira yamaze kuba bikora hano reka turabe uno mukinyi ninde Ibrahim tera umupira muremure cyane arondera hariya ku ruhande umupira uca wigira hanze ndetse yifata mu mutwe atindamenje ibi bintu nkoze iko niko bigenda Eric n'umupira hajya tera umupira muremure cyane arondera Desayi ariko umupira atashoboye kuba awufata shika mu maguru y'abakinyi ninde hariya ni Desayi hariya ni Trezor tanga hariya kwa Hardi Selemani ariko waraririye Hardi Selemani waraririye hajya
niyo bari gutsinda igitsindo ntibari kucemera hano. Bienveni agiye kuba atera uno mupira hano mu gihe tubona n'umugwi wa Message Ngozi basa n'abariko barazibira kugira ngo ntibabatsinde igitsindo kigira kabiri. Tera umupira muremure cyane hano, sekana umutwe baba kugatuza kwa Hardi Seleman, bidugira neza cyane bano bakinyi ba Message Ngozi ndetse Seleman Hamisa akora ikosa rigiye kuba rihanwa. Umupira ugiye kuba utegwa werekezwa ku izamu rya Navas Jesus hariya, bagiye kuba bana no kosa reka turabe, anavuga ati subiza umupira inyuma, katurabe hariya kosa rigiye kuba rihanwa. Ni kufra rikure cyane, kufra iri kure cyane, katurabe Magarikizi yamaze gutanga ikimenyetso hariya. Tera umupira muremure cyane hariya, Jesus Navas ufata neza cyane ndetse acarungi ku mupira hariya kwande, aduga neza cyane uriya mukinyi aragukata. Samir Nasri wewe afata umupira manura neza cyane hariya kwande, Samir Nasri wewe umupira wigira hanze, subizwa mu kibuga n'amaboko n'uno mukinyi Kashindi Joseph, hano kwa kapiteni Eric manura neza cyane, Eric kwa Kashindi Joseph kwa Samir Nasri, umupira batera muremure cyane, maze umutima baba yamaze kuba ashikira umupira hano mu maguru kwa Seleman Hamisi, none hariya ndi kumana Chris, reka turabe ndi kumana Chris arakukata neza cyane hano, agarika agapira hariya, reka turabe Chris, ariko umupira bawushira hanze. Urukino ruriko ruraca kuri Humuriza TV, ari nako dushimira Ekonetero batuzanira ibintu bya kura kuko hariya Spidernet aduha connection imeze neza cyane, bandi bamwe mu bapartenere tuba dufise. Urukino umupira ugiye gushirwa ku metero 5 na santimetero 50, anuno munyezamu wa Message Ngozi ni nini nazwe Bienveni bwira abagenzi bati ni muduga imbere ndabarungikire umupira muremure Yes, Eliakimu, nuko turabandanya urukino. Tubona neza yuko muriko muradukurikira ku mpande zose, amwe badukurikira kuri FM, abandi badukurikira kuri Facebook, kamwese tukaba tubashimiye rwose. Ajya reka twibandanirize, ajya umupira hagati mu kibuga ndetse bamaze gusubira inyuma kwa Eric ariko aragerageza kuduga umupira duza hariya ku ruhande kwa Kashindi Joseph, ati umupira wari wasohotse hanze, ati Joseph umupira ukuye hanze, ya haya turiko turabandanya hariya tubandanya duza umupira ni kwande, ni kwa Rahim Via bamaze kumaka umupira hajya ni Eric asubiza kwa Navas atanga umupira kwande, mbega ni kwande, ngaha ni kwa Chris Seleman Hamis, Seleman atra Seleman hariya kwa Joe hariya heja kwa Kashindi Joseph, Kashindi arakubita santre hariya ni kwate, reka turabe uno mukinyi Hardi Suleiman yakubise gukiriza mugabo kuna kivuyemo, hajya reka turabe Trezor Akimana, Trezor kwa Desai, reka bamaze kwa kumupira. Rahim Via arakatisha kwa Olivier Bayizeye, Olivier kwa Via, ariko umupira yamaze kuwutakaza. Hariya ni kwa Hardi Suleiman, ati ikosa ryabaye, ati habaye ikosa, baranyarusa kwa Trezor Akimana, Trezor ati nta kosa ryabaye, haguruka. Hariya ni baba kwa Chris aramanura gatoyi ukwande, hariya ni kwa Eric Ndizeye, Eric kwa Kashindi Joseph kwa Eric ngagati kwa Seleman Hamis, Seleman hariya kwa Eric, mweza cyane kwa Samir Nasri karagerageza kuduga, ariko ni kwa Joe kwa Kashindi araduza hariya ninde, ariko Hardi Suleiman umupira biboneka neza yuko adashikira, umupira atashikiye,
umupira atari karashikirana gatoyi, umupira atari karashikirana gatoyi, ariko baragerageza kubandanya urukino ukundi rubandanya. Bavyumvikana yuko ngahanye turi kuri stade Ngoma y'Igitega, urukino turiko tubashikiriza ikibiriraho kuri Humuriza TV ndetse no kuri radio Humuriza FM, hose niho tuba turi, aho se tuba turiko turashikiriza uru rukino atankomanzi. Abadukurikira muri hirya no hino tubashimire cyane, abakunzi bacu muri benshi cyane tubashimiye. Hariya ni Kajina ashira umupira mu kibuga kwande kwa Sami Nasri. Samir umupira yamaze kuwuta hanze. Kashin kwa Eric Nizeye. Eric akubita umupira hagati, ariko umupira muri corner. Ari ashira muri corner. Shira muri corner. Shira muri corner. Tishari muri corner turabe uko bigenda. Corner atiduza hejuru, Samir kubita ku mitwe, ariko umupira kwa Chris, neza kwa Trezor. Chris arasubiza yereka turabe cyangwa tanga centre ariko umupira ku mutwe. Corner nubu ikorne bamaze gukura umupira n'ingoga kwa Alidi Suleiman. Alidi aratanga umupira ari hejuru, reka turabe shira ku mutwe kwa Trezor bamaze kumuha ku mupira, ajyanira Himuvia, Ndayisenga Himuvia ari ku mupira. Iboneka neza yuko communication ikiraba neza nyezamu na vasi n'abakinyi nka Suleimani Amis. Aka turabe hariya ninde? Ni Trezor Akimana. Trezor akaduza hariya ku ruhande, reka turabe bigenda gute. Ingene bigenda kabisa. Hari umupira kwa Tony arazana hagati gatoyi kwa Via ngaraduza gatoyi, ati nawe uko tuba inyanyura ndetse wegereza Silva de Reparation, hajya hanyura Silva de Reparation. Via kubita urushuti ariko ku ruhande, shuti ku ruhande. Ani mugihe tubona Jimmy n'umumenyereza wa Message ngo tarika abwira Via ati ibyo bintu ukoze n'ibikije ko atari byo nagutumye, byose ibyo nagutumye jewe unkoreye amakosa, unkoreye amahano. Katubandanye turabe uko bigiye kubandanya. Hajya niyo ivyo yagize rasohotse mu kibuga tugende badaniriza. Ati tubandanye rero umupira, hajya ni kwa Navas, ashitse kwa Eric Nizeye. Eric Juvenal Habyarimana ati tumva 5-5 ndagushimire. Esron Dieng niyo nkuru nawe ati turabakurikira, turagushimiye cyane Esron. Nuko turabandanya hariyo po, ariko umupira ni kwande Samir aduga bikanga kabisa. Kashin Joseph kwa Samir umupira umusohokana, ariko suza mukibuga n'abakinyi ba Musongati byumvikana ko ari Kashin Joseph hariya kwa Nasri. Samir Nasri kuza gasantre, ariko wapi kabisa. Chris aduga, hajya ninde umupira kwa Seleman Amis aliyo kwa Eric Ndizeye. Eric ariko umupira n'ubarawumatse, warawumatse kabisa, ama contre attaque defense yoneka ko Eric yari yayitaye kabisa. Tingiye kurondera ibitsindo, hariya ni Samir kwande, hari Diselman, hari Daria kwa Chris yinjira muri Silva de Reparation. Wapi kabisa, wapi kabisa. Birase Musore Prince upira yarawufise mu kirenge.
aho twese twari dutanguye guharura ati igitsindo kirinjiye. Katurabe hariya ni kwa baba reka turabe baba hariya umupira usohotse cyane usohowe na Nasri oneka neza kuja gusubiza mu kibuga na Hamza uno mukinyi wa Message Ngozi. Hamza akabanyarutsa rwose cyane umupira ariko wamaze gushikariya kwa baba agerageza gukata gukata. Yes, reka turabe abariko batwandikira turabona nka Ale yakoze Desire ngo turi Bujumbura mu Kanyosha ngo mwakoze kudushikana mu ntara ya Gitega. Gasto Mumbuyi ngo very nice. Emmanuel Ngeshimana nawe timu igagazo kabisa. Odas mu Kabondo turabakurikira turabumva 100% ya ni muri devaze turabe ariko Abdul Nomu navuze ati nibikunda nimuge tubona Clovis Ndikumana ngo turabakurikira ijana kwijana Humuriza TV. Ajya Frederic Ndayisaba Kirundo ngo tubumva turabakurikira rero turabona yuko muri benshi muguma mutwandikira kabisa turi kumwe namwe. Hariyo Simba Eme ngo ndabona ibintu ni byiza cyane ajya twigarukira ajya muri tere hariya ninde mupira uri kuraza kwa baba maze umutima bariko baraduga baba reka turabe uko bigiye kubandanya. Yes, turabakurikira. Yes. Reka turabe hariho Simba Eme ngo ndabona ibintu ni byiza turagushimiye. Akaba ari Texas 5-5 Texas baratwumva. Yes, Yaki turakoze cyane urakoze cyane. Reka turabe kontra attack ya timu pia baduze neza cyane Message Ngozi. Reka turabe igitsina kigira kane ibitsinda binakurikira hano umugwa Message Ngozi babasubiriza mu ndumane muri faze are mwabateye binakurikimwe nabona munsi bakubise binakurikimwe kugeza ubu kuri kontra attack nziza cyane Message Ngozi ariko bakora ibintu bikomeye cyane ngaha kuri stade Ingoma. Ibitsinda binakurikimwe kugeza ubu tsinda bine ku ruhande rwa Message Ngozi igitsinda kimwe ku ruhande rwa Musongati. Mbona ko Musongati itari kiroroherwa hariya ninde Samir Nasri yirukana umupira aragukata ariko bamuzibira umupira wigira hanze. Ni mu gihe abakunzi buno mugwa Musongati tubona bariko baritahira. Reka turabe hariya igitsinda kigira gatanu hariya ariko Eric Ndize yavuga ati mwimenyeye ajya banana neza cyane. Eric kwa baba n'umupira hereza ndariya ni Jo tera umupira muremure cyane arondera ba Desai ariko nahuja umupira none yuko ni bikomeye cyane hajya no mukinyi ni Ibrahim bamukorera ikosa. Ibrahim akorewe ikosa hano hagati mu kibuga ubona yuko ajyamye hasi. Ngino mugwa Musongati tutorohewe na bukebuke tsinda bigera kuri bine byose kuri kimwe. Tsinda bigera kuri bine kuri kimwe hano mu gihe umukinyi hariya aryamye hasi. Umukinyi aryamye hasi hariya abakunzi buno mugwa Musongati ariko baritahukira bavuga bati ngaha nacyo ntagishasha uko tubiko turabibona bisoza nawovuga kamwe naniwovuga tubiri ndetse nanovuga dutatu. Ni benshi kabisa bariko baritahira ngaha mu gihe abaganga bagiye kuba baraba n'umukinyi aryamye hasi icyo yabaye. Nako tubamenyesha ko no mugwa Message Ngozi kabisa
bariko bagerageza kuraba ukungene bazoserukira igihugu muri CAF Champions League bameze neza cyane. Mukinyi wanyu bagomba yinjire hano mu gihe tubona uno cegera cy'umumenyereza wa Message Ngozi Mbarara genda abwira umuhagarikizi irakane hariya tikinjiriza umukinyi mwino minota ya nyuma nawe agende kuraba ukungene asoma kunturire. Urukino rwahagaze gatoyi hano kugira ngo bavure uno mukinyi bamuvure ndetse n'ikosa rigiye kuba rihanwa. Umupira bawutera berekereza ku izamu rya Jesus Navas. Turindire turabe hariya ukuntu bijya kugenda. Umukinyi Ibrahim asohoka hinjira uno mukinyi yambaye nimero 25 hano mu kibuga. Numero 25 yinjira. Turabe hano urukino rwahagaze akanya. Ninako tubamenyesha ko iyi muri komora kurikirana ari Humuriza TV ndetse urukino rw'abaca n'ikibiriraho kwisamirizi 99.6 hano. Dushimira Spidernet baduhereza connection imeze neza cyane. Econet rero nabo tubashimira. Canal Plus tubashimira hariya. Modern Dial Burundi tubashimira. Urukino rero rukaba rurangiye tubitsinda 4 bya Message Ngozi igitsinda kimwe cya Musongati. Bona neza yuko no mugwa Musongati utoroherejwe na bukebuke mu rukino rwa kivandimwe bariko barakina hano. Urukino rwa gicuti tugerageje kubishira mu Kirundi. Yes, urukino if ubona neza yuko urukino rusa nurangiriye nga. Ego cyane Yakimu birumvikana yuko urukino rurangiye nga nkuko ubivuze. Urukino rurangiye ariko rero twoshimira cyane abakunzi bacu nga kuri stade Ingoma barabona yuko rurangiye ari ibitsindo 4 yes twatunda ari ibitsindo 4 ni ibitsindo 4 byo mu gwa Message Ngozi kuri kimwe cha Musongati Football Club. Ari dushimira bariko badukurikira. Turabona nka nyo kwizera Felicie la Purga ngo turi Ngozi ibuye ngo turiko turabakurikira ijana kwijana ngo kandi ngo muze muhore uko ngo je mu ngo mwinyanyure neza amasanamu ngo kwagenda cyane. Urakoze cyane ngo South Africa turabumva. Uyo ni Jando Habyarimana ari muri America South Africa. Mugihe tubona Clovis Ndikumana Message Ngozi ngo yakinishije baba Uganda tukaba tugushimiye cyane. Yes Eric Tuten ndayishimiye ni Rugombo ngo turabumva. Rugombo mu Cibitoki rero ni mu Cibitoki cya Rugombo tukaba tubashimiye cyane. Odas Nayisaba ngo Musongati biriko biranga kabisa ngo ariko haracari kare niko bigenda kabisa nuko kubw'Imana Jamari ngo mwaje yageze ngo nukuri bavandimwe ngo twahora ngo tuvyumva gusa ngo ariko ubu ngo tubumva neza cyane gose hanyuma Emmanuel Ngeshimana ngo Message Ngozi ni strong kabisa. Aho ni mugihe tubona Esron nawe ngo gore Humuriza ngo tera imbere bakoze cyane. Turabona Jahinyuza nawe ngo Bujameri 100% twatubumva tugushimiye cyane ati 100% turabumva ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Hariyo Filjas niragira nawe akaba ari ibubanza ino mu ntara zigize igihugu cyacu nawe akavuga ati ndabumva cyane. Mugiye kubw'Imana Jamani nawe imabayi ngo ndabumva. Yes ndabona benshi cyane amakomantere ni menshi. Turashimire cyane kwa mwariko muratwandikira hirya no hino. Tubakengurukire rwose cyane bakunzi bacu Humuriza TV twariko turashikiriza urukino no kusamiriza yanyu. Reka tubashimire cyane mugira ibihe byiza. Bagenzi hamwe na EcoCash biroroshe kwakira amahera. Ushobora kwakira amahera aho ugeze hose. Amahera gushikire kuri telefone yawe ngendanwa. Uzobona haje ubutumwa bukumenyesha amahera urungikiwe, izina ry'uyarungitse
hamwe n'ubutunzi ufise muri telefone yawe ngendanwa. Ivyo biheze uca wegera ibiro bikwegereye vya Eco Cash kugira wiyorere ibifaranga vyawe. Ukoresheje Eco Cash ushobora kurungika n'ukwakira amafaranga mu ntara zose zigize igihugu cacu. N'umugenzi ari mu mahanga yakurungikiye uri ngaha mu Burundi akanye sasa bagushikiriye. Hindura ubuzima bwawe mu kurungika no kwakira amahera ukoresheje Eco Cash. Hamwe na Eco Cash telefone yawe n'ingodo yawe. Ngaka kandi kajyo keza ko kwisanga kumura Econet Leo umuhoro wa byiza byinshi. Yakata simu kaze mukunda cyane kuko amafaranga $500 gusa ikaba kajyo ko kwironkera. Bonisi yo guhamagara y'amafaranga 1000 munonyene kweza kwigura hamwe na SMS 100 na megabyte 100 mu kiringo cy'amezi 3 ushikanya amayinite $500 mu kwezi. Nyagasa mu biro bya Econet Leo byose ikata simu kaze urazisangaho. Econet Léo vous donne plus. Changez votre vie avec EcoCash. Plus besoin de faire la queue à la banque. Et grâce au service bancaire EcoCash, vous pouvez payer directement vos factures, vos loyers, acheter les unités. En plus, une offre spéciale pour les entreprises. Vous n'aurez plus besoin de vous déplacer jusqu'à la banque. Parce que avec EcoCash, désormais, vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent via votre téléphone mobile. Et tout cela sans bouger d'un pouce. Avec EcoCash, économisez votre temps et votre énergie. EcoCash, votre téléphone, votre porte-monnaie. Clients d'Econet Léo, inscrivez-vous et utilisez EcoCash. Ainsi, pouvoir envoyer et recevoir de l'argent via votre téléphone mobile partout où vous êtes. L'enregistrement est toujours en cours dans toutes les agences d'Econet Léo et dans toutes les boutiques EcoCash, ainsi que dans toutes les banques partenaires d'EcoCash. N'oubliez pas, pour vous inscrire, munissez-vous de votre carte d'identité ainsi que votre carte SIM Econet Léo. EcoCash, votre téléphone, votre porte-monnaie. EcoCash biroroshe kurungika amahera ukoresheje telefone ngendanwa yawe. Biroroshe koko, ubanza kuba wariyandikishije ugaca utwara amahera yose ushaka kugira bayagushirire muri konti yawe ya EcoCash ahari hose ibiro vya EcoCash. Mu kurungikira ayo mahera umuntu fyonda akanyenyeri 444 amakadisha canke dièse. Uca ufyonda kuri OK hama akajambo kabanga kawe haca haza urutonde rw'ivyo baguhitishijemwo. Ukaca ufyonda ku gitigiri rimwe hama ukaca urungika amafaranga ushaka. Baca bakurungikira ubutumwa bukubaza kwemeza ko ushaka kurungika ayo mahera kuri iyo nimero, ukaca wemeza. Ukoresheje EcoCash ushobora kurungika n'ukwakira amafaranga mu ntara zose zigize igihugu cacu. N'umugenzi ari mu mahanga yakurungikiye uri ngaha mu Burundi akanye sasa bagushikiriye. Hamwe na EcoCash telefone yawe n'ingodo yawe. Bagenzi,